byuka arisho ngene ko tuvugana kandi ryamira byuka ibibazo byaranze kwimbaza nabyuka ari kibazo ngene tuko tuvugana byuka nije ubona ndyamye isi nanje sindyamye ko hari byo ngene tuvugana je natirongira rero wowe uraryama ubona nje kizitiro washa uraronitiro yari sho ngene tuvugana byuka shish Excuse me. ari kibazo ngene tuvugana byuka uracyajyama cyane wowe nturi baturaze kwimbaza amazu nde nijyana oya amanzi byuke tuvugane uraza kuryama duhejeje kuvugana hari ikibazo ngene tuvugana sheje ndibaza kumanya ku office yakomaze rikijyana yaha munyene ndabibikene tuvugane kandi byuka shi nakumutse amahoro byuka yasukubabuza amahoro byuka tuvugane hama rero uturyama jewe bana ntiryama je ndaranicaye uku amajoro yose ndaranicaye ndakubaza wari umunyeza cishwanga uryama oyaha byuka tuvugane je naryama mu nyuma twice ibibazo kiriwe mu nzira byuka icaye uracaryama mbere ndakubaza atandukanye n'abandi bagabo bona dukeneye nkene umwana ngahajewe nkeneye umwana araba ubwira nshaka umwana ubuzima bwo kutagira umwana ndabona mbi Beshe hagati yaje n'Imana n'indavyara ni Imana ariko nawe Imana yarakuremye ukeneye kuvyara nawe nukeneye kuvyara okay ndabona ko ibintu rero byo gukina biko birahera sawa ninde muntu yifuza umwana cyane njewe kuko ninje namana bikubwira buri gihe okay ikintu nabanura kandi no kumenyesha ikintu cyose gifise igihe cyacu igihe nicagera tuzoruha ikibondo je nashaka ikibondo nari ndakeneye kwitwa se w'umuntu nkaba nakana kansanganiye sawa ariko urabe bikorereko nuje uvuga Imana aturemye tuvyare sawa sawa ubu ndaza ndagira gatano ku munsi tugatira umwana sivyo gatano ku munsi ndabikwemereye kabisa ndaya musemerera niba kagata kugira ngire mwakoye gira keshi kugatira umwana sivyo kabata ego urazi gutwenza nawe sima kagatanu jengene umwana ibizu yi ndakubwiye ahave baba nambisa abantu kuma baza kugudodora ngaha bangora mi gitondo gahe baza kwa muri kwani muri pame wewe wakazikomparamye karibu wewe utuka abantu bari bo bose binjenga nagira umuntu kuraba baje kudodora
sawa wewe ugiriye ugira wicaye nga urazi intebe agaciro ka urazi amafaranga tuziku ivyo ugira wicaye nga ushakiye ushawuzane nini vuga icyo ushaka uje abakobwa bo nkamukayanza mwigize ibi uje kwicara reka vuga icyo ushaka mugende murazindukira umuntu w'umukoshira habizi isa nawe uhari bite mwana amahoro nyiramwabyutse amahoro Imana ni kihe kibazo kiri hagati yawe n'umwana ntacyo ntanakiri sha kubwira amajambo mabi nk'umwana nk'uyu ntawuzi ndamuzi okay uramuzi n'umuzi ndamuzi nimba umuzi ayo majambo ariko araza impamvu yawe izi saha umwana nk'uyu azinduka kuri abantu izi saha ubusa umuco wo mu Kayanza abakobwa mu Kayanza ari ibintu bigira okay ibyo byose nzobimenya navuze kandi sisubira wihangane karibu karibu gahimbara murakoze hama wihangane ku byabaye ibyo waboneshije n'amaso yawe ngaho En fait, madame ari nasigaye amazemo iminsi afise by'agashavu ariko so ntacyo nzogakosora bo nibyo ngaho iwacu nyine mu rugo ariko ntabwo wari byatari birasanzwe mama jewe barantu arantumye ngo hari ibintu bavuga sikaribyo okay uramumbaririra ngo masimbire muri banki ha komsani nava muri banki ndamutelefona kugira ngo ndamubaze ingene byo mushikira hama uraronkaze jewe nzi grand frère umushakashatsi ari umuntu wa mbere ngaha azwi n'abantu ntakurondera akazi gusa nzovugana n'umugenzi wanje araho numve ko yokwesa mu kazi karaho uzi uraronka naho woca igihumbi sawa reka ndagushikane ndaguherekeze hamara mumbarira Chimari uri he Ego da mes. hewe good wowe rero ufise uruhushya kuzurugura abantu sizeza agatondo bakaba baje ngaha nta soni Chima nakubwiye nta bwenge ugira wewe Nabonye ari umwana wambwe nawe nabose. nzosubira ndakwihanije ribu bwame nijyanye usabukora igihe kose ukoze ubu zoshe ndakwiye kwirukana So, like vraiment, ulimita. Tu ulimita. merci beaucoup So, like vraiment ukumeze. Mumeze nk'aba abahungu kuri Facebook usanga kuma Snapchat, kuma TikTok manake usanga vraiment arabazungu mwahura ugasanga barirabura vraiment. Like uri mwiza tu vraiment
so ari ikintu nashaka ndakubwire ikintu cyanzanye mu munsi ndibaza yuko kinezererwa. Okay, ashaka kuza kurenza Right, vraiment ndashaka imbere umugabo. okay sisi ndakihogora kandi usimwe n'umutima nawe uri keza usa neza usa n'irirenga nashima uri n'akanyana kinga uri n'umwamikazi ndashaka Si ariko waciye mu nzira itewe inzira idashika waciye mu nzira idashika kandi ufite ibyumviro byiza ibyumviro birashya ariko hariho nasezeranye icyumviro nk'icyo nifuza guhindukira mu mutima wanjye. Right, ndakwinginze unyemerere. You know my angel, beautiful, malaika umutima wanje. Uyu niwe nahaye umutima wanje. Niwe nahaye isezerano ridahera. Niwe niguze igihe cyose. Gushika po. Sisi. Sishaka kuvuga menshi. Amaso yawe yabonye. N'amatwi yawe ariko. Urashobora kumvise kagira igano cyiza n'umukunzi wawe. Ikintu kumva ubu chote umusheri wawe so nyanze kufise nambanje agiye gushobora kumbwira gufata neza gusoma neza kama dada kuraje sana sema sinzanzo no kugira so amahirwe masa so uraje ko